niba mugore w'ubwenge hari ibintu byinshi uzotesha, imigambi ya Satani uzogenda uyuburizamo. Kubera iki? Kubera uri umunyamasengesho, kubera ufise ihishurirwa, kubera umwami Imana guhishurira ibiriko biraba. Haleluya. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganiriye ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze dushimira Imana. Mana yera, Mana nziza, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye, kuko uri Imana yacu kandi Imana ihora mu mashimwe y'abana bayo. Shimwa rero Mana nziza ko atuvyuye amahoro, kandi ukaba wemeye ko n'uyu munsi tuvyuka turi bazima duhema umwuka wawe. N'ubuntu tugiriwe natwe nk'abana bawe. Rero tuje tugukengurukira, tuje tuzanye ikimazi cyo gushima, tuvuga ngo shimwa muremyi w'ijuru n'isi, shimwa muvyeyi mwiza dukunda, shimwa gitandara cyacu, shimwa buhungiro bwacu, shimwa nkomezi zacu, shimwa bwenge bwacu, shimwa munezero wacu. Uri gitangaza, ugira neza uko bukeye nuko bwije. Rero mwami Imana, n'ubu tugiye kuganira ijambo ryawe, emera ubane natwe kandi utugirire neza. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Reka turabe uwundi mudamu w'umunyabgenge. Uwundi mudamu yaje arintervena igihe ibintu byari biyangaye, igihe urugo rwiwe rwari rurimbuwe, baje kwica abantu bose bari mu rugo rwiwe kubera umugabo w'ikigaba yari afise. Ariko umugore w'ubwenge arahaguruka akora ibidasanzwe, atabara umuryango wose. Kubera iki? Kubera ari umugore w'ubwenge, umugore afise ihishurirwa, umugore atameze nk'abandi bagore b'ibijuju nka bamwe twabona bahanura n'abo bagabo babo bakabazanira ivyago. Ariko we yaje gutabara. Haleluya. Reka dusome muri Samueli wa mbere igice ca 25. turasoma kuva ku murongo wa 23 dushikane ku murongo wa 27. Nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi aramwunamira, yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramubarira ati, mwami wanje, ico caha aba ari jewe kijako, ndakwinginze wumvirize ico ndakubarira jewe umushumbakazi wawe, utegera amajambo yanje, ndakwinginze mwami wanje, ntiwiyumvire kuri uwo muntu w'inkozi y'ikibi Nabali. Izina n'iryo muntu Nabali niko yitwa, kandi ubujuju niko kameremere kiwe. Ariko jewe umushumbakazi wawe sinigeze mbona abakozi bawe bagukorera watumye, mwami wanje. None rero databuja, nk'uko uhoraho yamaho, nawe ukaba uriho, uhoraho niwe agutesheje ngo ntuvishe amaraso, ntiwihore ubwawe abansi bawe n'abarondera kukugirira nabi, barakamera nka Nabali databuja. None rero mwami wanje, nyakirira irishikanwa ndagushikaniye, jewe umushumbakazi wawe, urigaburira imisore yawe igukorera ikugendanira databuja. Ndakwingize mpangaza jewe umushumbakazi wawe, umparire igicumuro canje, uhoraho ntazobura guha inzu yawe kurama, kuko ugwana intambara z'uhoraho databuja, kandi nta kibi kizokuboneka ko iminsi yose y'ikubaho uzoba uriho. Amen. Iyi nkuru ni inkuru y'umugabo yitwa Nabali. Nabali yari umugabo yari atunze intama nyinshi. Hama Dawidi igihe yari yarahunze Sawuli, agenda rero aho mu masenga, mu bugaragwa, aho baragira intama z'uwo mugabo. Hanyuma ngo iminsi yose yama araba intama z'uwo mugabo, akazicungera kugira ntihagire ingorane na zimwe ziba hamwe n'abungere biwe. Hama ngo umunsi umwe agiye gukata ubwoya bw'intama, umva baba bateguye ibifungurwa byinshi n'ibinyobwa. Hama ngo atuma ko imisore yiwe ati, genda mubwire Nabali kugira ngo natwe aduheko ibyo bariko barafungura. Nabali ngo amubwira nabi cyane, avuga ati, abantu b'ibiyerezi bataye bashebuja baza gusaba ibintu jewe, ati genda umubwire ko bidakunda. Ati mwene Isayi, jewe Dawidi no kuri kino muhi byanje. Dawidi ngo arababara, yibuka ingene yarinze intama ziwe, yibuka ingene yarinze abungere, aravuga ati, uyu muntu namugiriye neza, none anyituye ikibi.
guhamara abwira abasore biwe ati fata inkota tugende, ati ntazi na muhungu dusigaza kwa Nabali. Hama ngo umusore umwe mu bakozi bakora kwa Nabali abibwira Abigayili, aramubarira ati urazi, ati barariraguye, ati databuja yishuye nabi abahungu ba Dawidi, ati kandi Dawidi yatugiriye neza, Dawidi yaraturinze mu bugaragwa, yadufashe neza, atariko yashavuye, ati kwagira aze gukora ibara ngaho. Abigayili ngo akora iki? Aca arirukanga atabajije n'umugabo, aragenda ngo arategura, hanyuma ngo atafata umuhungu we amukorera indogo, abishira ku ndogo, batirukanga nanjye ndaje kugira tuze guhura na Dawidi. Naha rero twasomye ngo acashikagira iki? Yitembagaza imbere y'ibirenge bya Dawidi, aramukomera amashi, aramubwira ati jewe n'ukuri nta makuru nigeze numva, ati ndakwinginze umpangaze, ati kicaha umugabo wanje yakoze ukimparureko, ati arikuba, ati ntuvisha amaraso y'abantu kubusa, ati nukuri cyaho ukimparureko, jewe ndaciye bugufi wakire ishikanwa ryanje. Dawidi araba uguca bugufi k'uwo mugore, abona ubwenge bw'uwo mugore, abona yumva muteye imbabazi ngo yakire ishikanwa ryiwe, aramubarira ati nukuri kubw'ubwitange bwawe ibyo nagira nkore ndabiretse. Haleluya. Ingenda kubwire wa mudamu, umugabo wawe uyu munsi ashobora kuba ari ikigabo, umugabo wawe ashobora kuba ananiriwe ahantu, ari ibintu ashobora kuba adatunganya neza. Nk'umufasha Imana yakuremye ngo uze kugira iki? Uze kumufasha, uze kumukompleta, ureke kwivumbura, ureke kwirukanka. Haleluya. Imana ntizobura kukugirira neza. Umviriza ndakubwire, Dawidi yahangaje umuryango wa Nabali, yarawuhangaje kubwa Abigayili. Nawe hinga ndakubwire, hariho amateka yaranze umuryango wanyu, ariko we niwagira ihishuri ukamenya ngo reka jewe mfukame nsenga Imana, nukuri ndakurahiye Imana ntizoreka gukora neza kubera wewe. Haleluya. Naho umugabo byamunaniye, naho umugabo ubona abikora nabi, wewe bikore neza, ko nawe niho uzokwerekana ubudasa ko nawe hari icumurusha. Abigayili yaruse umugabo wiwe, arasova urugo. Rero nawe hari ibyo ubwirizwa gukora nk'umugore aciye ubwenge, nk'umugore afise ihishurirwa. Ariko niba budafise ihishurirwa, uzokora nk'abandi bose, uzokora nka bimwe twabona bahanura abagabo babo gushinga ibiti, uhanure abagabo kujya kwiba iby'abandi, kuko hariho abagore by'ukuri bankuraje abagabo babo gukora nabi. Ariko niba umugore w'ubwenge yahishuriwe, uzohanura neza umugabo wawe, niba imunaniye uzobikora kugira ngo ushobore gufuka ubwambure bwiwe. Haleluya. Ariko ibyo bikora umugore w'ubwenge, bikora umugore yahishuriwe, bikora umugore azinanye n'Imana. Haleluya. Azi neza ko uyu munsi naho byo bari bibi, kweje Imana ishobora kubihindura. Abigayili atabara urugo rwiwe. Nawe uyu munsi ari Imana ikurindiriyeko. Niba hariho ibyapfuye, uri capable kubizura kuko urashoboye nawe. Haleluya. Abigayili Dawidi aramushimira, aravuga ati ndagushimiye kuntesheje kuvisha amaraso, ati nari narahiye. Haleluya. Niba umugore w'ubwenge hari ibintu byinshi uzotesha, imigambi ya Satani uzogenda uyuburizamo. Kubera iki? Kubera uri umunyamasengesho, kubera ufise ihishurirwa, kubera umwami Imana guhishura ibiriko biraba. Haleluya. Erega uyu yabaye mpemu yera, aje guhishura ibyagira bibe kwa Nabali. Haleluya. None we mpemu yera azoguhishurira amabanga mutazinanye, azoguhishurira amabanga udakorana nawe. Mwabagore mwe, va mu bunebwe, va mu marigara, va mu bipfuye, muhindukire, mwubake ingo zanyu neza, murera abana banyu neza, mubabere ibyitegererezo. Haleluya. Kuko uyu munsi hariho abamama benshi babera gatukisha imiryango yabo, babera igitukisha abana babo. Kandi mu bantu baba sensible n'abana cyane, baraba sensible kuko abantu bideyariza, abantu babona mu ibyitegererezo cyambere n'abavyeyi. Rero gihe abavyeyi tudashoboye kwifata neza, bituma dukora ibintu bibi cyane, bikomeretsa imitima, kandi nejo imitima nayo ikazobyara abakomeretse. Rero ndabinginga ngo mugaruke, muhindukire, muve mu byo murimwo. Vayo, ntaco bizokumarira. Uyo munezero, Satani aguha umunezero wakanyisasa, ariko Kristo we aguha umunezero eternel.
Haleluya. Ibyiwe ntibisaza, ibyiwe ntibihinduka, ahubwo uva mu bwiza uja mu bundi. Haleluya. Kuko uwo mwami niko ahemba, ariko satani we agukura mu byiza kumanura hasi, agusuzuguza ukabigitukisha. Murakoze cyane rero, Imana ibampezagirire, mugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nemerera wa Mana we ugende uhishurira abadamu bari bazimiriye mu bipfuye, ubahindukize naho babona ko ari bibananije n'ibibagoye, bamenye mu ijuru ko ari Imana ibakunda kandi baha imbaraga zo kunesha. Uvomerera abakobwa bawe mwami wanje, ubaha imbaraga, bahagarare nk'amatara yakira umuryango wabo. Se Mana yanje, abari bazimiye babashe kuzimuruka ku bwabo, kubw'imbaraga wabahaye no kwitanga kwabo. Mana yanje mwami Imana, ubikore kubw'urukundo n'imbabazi zawe ufitiye imiryango yawe. Se mukunzi wanje, erega niwe watanguje urugo, kandi nzi neza ko urukunda kandi urushigikiye. Umwansi niwe yazanye mwami wanje amacakubiri n'ukwankana hagati y'abakundana, ariko ndagusabye ikigongo. Se mukunzi mwiza, uhezagira ingo zose zakumvira ijambo mwami wanje, kugira ngo ribabere icitegerezo. Umudamu atubere icitegerezo, kuko yabaye umugore w'intwari kandi ahindura byinshi. Natwe duherere izo mbaraga zo guhindura ibyanse guhinduka mu miryango yacu. Uzoba ukoze nyaguhoraho. Urakoze kubyumvise kandi kuwemeye kubidukorera. Icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahetsagiwe.